turabaramukije abakunzi b'isamiriza imbonesha kure buntu cyane cyane abakunzi b'ikiganiro bibarizwa he tubaha n'ikaze mu kiganiro cy'uno munsi aho tugiye kubana n'abatumire batandukanye nkuko mubimenyereye n'ikiganiro gisanzwe kibashikiriza ibitandukanye bijanye n'urudandazwa mukaba mubishikirizwa n'isamiriza imbonesha kure buntu ibicishije mu gisata cyawe cyo kumenyekanisha gikorera muri Sokabo muri biro numero 7. Kuri uno munsi mu kiganiro bibarizwa he tugiye kubana n'abatumire batandukanye novuga ko twatewe iteka mu samiriza imbonesha kure buntu abariko baradukurikirana kuri televiziyo baravyibonera abariko baradukurikirana kuri radio nabo turabibabariye reka bumvirize abatumire turi kumwe kuri uno munsi turi kumwe n'umwigisha abimenyereye cyane asanzwe yigisha mu makaminuza ivyigwa bijanye no kumenyekanisha mu mashirahamwe akaba yarigeze no kuba ari mu gisata cha marketing cyo twita cyo kumenyekanisha ci radio televiziyo nationale. Karibu cyane nyakuba. Murakoze. So wenyene turi kumwe n'abandi batandukanye aho ku rundi ruhande turi kumwe n'umwe asanzwe ajejwe igisata cy'ubudandaji no kumenyekanisha cishira hamwe Ashibu mu mfunyapfunyo turabaha ikaze. Yego ni igisata cyo kumenyekanisha amakuru gusa cy'ubudandaji kirafite unda kijeje. Yego murakoze cyane ariko birakorana dukora mu gisata cyo kudandaza nyene. Yego ku rundi ruhande rugira gatatu naho turi kumwe n'umuhinga mu gutegura no mu kuvuga eka ndetse no mu guhinyanyura ubutumwa bwo kumenyekanisha aribwo twita ama publicité reka nawe tumuha ikaze muri kino kiganiro. Umeze neza? Sangwa ikaze mu isamiriza imbonesha kure buntu tugiye kurabira hamwe uruhara rwo kumenyekanisha no kuvuga tugiye kurabira hamwe uruhara rw'ibinyamakuru mu kumenyekanisha ivyo abantu barangura. Tuvuze ivyo abantu barangura twumvamwo abadandaza abikorera ivyabo amashirahamwe atandukanye eka no wese afise ivyo arangura ku giti ciwe. Tudatevye reka dutangurire ngaha mu buryo mbega mwigisha muri za kaminuza musanzwe mwigisha ibijanye no kumenyekanisha amakuru mu birangurwa hirya no hino mbega tuvuze kumenyekanisha umuntu yumviki. Ego murakoze cyane. Tuvuze kumenyekanisha no kumva ubutumwa ahakuru bo ari bugufi bukaba burimwo kumenyekanisha bimwe umuntu asanzwe akora biciye mu butumwa bugufi mwijwi cyanye mu bicapo cyanye buciye mu masanamu cyanye mbere biciye no mu migenderanire cyo bita relation publique. Rero kumenyekanisha twavuga yuko mu ncamake n'uburyo bwo kumenyekanisha ibyo umuntu asanzwe akora mugabo biciye mu buryo bwinshi ngira ngo duhava tugarukako kuko bukorwa kwinshi. Ego murakoze cyane. Tukiri kuri ico kibazo nyene reka duce tuja ku muhinga canke se usanzwe ari mu gisata cyo gutanga amakuru muri Ashibu mbega mwe musanzwe mubikora gute ivyo byo kumenyekanisha duhejeje kusigurirwa n'umwarimu Innocent. Uno munsi muri Radio Nation Burundi canke benshi bakunda kwita muri Fangasi ibijanye no gutanga amakuru kenshi dukoresha ico twokwita imihora canke amakanale nk'iradio turakoresha cyane cyane rero n'imbuga ngurukana bumenyi ariko hakuru kubera ko ngaha mu gihugu benshi burya barakurikirana amaradio nubwo bonema imbuga zigenda ziraduga mugabo twebwe hakuru dukunze gukoresha cyane cyane amaradio atandukanye hakuru rero no kuvuga ngo turakunze gukora ibiganiro bita ibiganiro biba biri andifere hanyuma turakunda kugira n'ibiganiro nyene biri live na cyane cyane rero akenshi kugira ngo twumve ivyiyumviro bitandukanye by'abakiriya bacu aho baba basanzwe baherereye. Iyi hakuru navuga yuko ico dukoresha n'amaradio cyane cyane mbere amaradio communautaire. Yego. Muri ico mukoresha muvuze ko mukoresha amaradio communautaire musanzwe ahakuru mubicisha mu buryo ubuhe kugira ngo mushobore kumenyekanisha. Turakorana n'abanyamakuru bo kwa ayo maradiyo no kuvuga icyo dukora ibiganiro kenshi dukora ikiganiro nk'isaha tugafata umwanya wo kugira ngo bwa mbere tugire icyo twokwita intangamarara ikiganiro mugabo mu nyuma hakuru akora icyo dukeneye cyane abari mu buryo nyene bwo guhanahana bwo kuganira ku matelefone n'aba basanzwe badukurikirana bakatubwira niba aho baherereye bashobora kuronka ino mitobe muri Fangasi canke niba hari uburyo bashobora donc kuba hari ama proposition bagatanga ivyiyumviro hanyuma gutyo rero society kagenda bikorerako. Murakoze cyane. Murakoze. Reka mukurindira ko duca dusimbira kwa Mameri Imana irakiza reka tubanze tugaruke ngaha kwa Innocent Ntirandekura mbega Innocent mushobora kutuyagira
uburyo umuntu ashobora kuvuga ati ngira ncishemwo ubutumwa bwanje bushike kure mu bijanye na kwa kumenyekanisha gwa ruhara rw'ibinyamakuru mu kumenyekanisha n'ubuhe buryo umuntu ashobora gucishamo kugira ngo amenyekanishe acishije mu binyamakuru? Nk'uko nabivuze kumenyekanisha bica mu mice myinshi bivanye n'aho umuntu ariko arakorera. Aha mu Burundi kumenyekanisha hakuru benshi bacisha mu iradiyo kubera amaradiyo niyo menshi kuko niyo akwiragiye mu Burundi mu mice myinshi kandi nayashika kure cyane. Kiretse ko ari yakwiragiye cyane ni nayo twavuga yuko abene gihugu benshi bashobora gushikira. Si benshi bafise amateleviziyo, amateleviziyo arakoreshwa n'ivyo mugabo mu mitumba nk'ahantu hatagira amatara ruca dusanga hakuru hakora amaradiyo. Ari naco gituma abo basanzwe bari mu gisata cyo gukorera amasosiyete atandukanye duca dusanga bikora cyane kuri ayo maradiyo. Ariko uyu munsi hari uburyo nkuko yaraje kubivuga bujanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi. Ubuhinga ngurukana bumenyi gukoresha amatelefone amarezo sosio ariko arafata ikibanza gikomeye cyane mu gisata cyo kumenyesha amakuru. Ariko nabwo nyene murumva ko buteza kujana n'iyo radiyo kuko benshi sabene gihugu benshi bafise ama Android. Ivyo bica bituma naho dukoresha amarezo sosio ayo nayo ahakuru ku bantu baba baciye ku ntebe y'ishuri canke bafise uburyo bwo kugura izo telefone bica bituma no kugura amamega urumva ko ari shene y'ibintu birebire mugabo n'umuntu wese yibere mu mitumba akoresha akaradiyo gatonya arashobora gushikira canke kumva ubwo butumwa atarinze gukoresha ayo mamega. Rero novuga nti aha mu Burundi tufatanya ahakuru iradiyo iteleviziyo ubwo buhinga ngurukana bumenyi haza kwiyongera ko ico kintu ca kimwe navuga ca relation publique ivy'ama sponsor n'ibindi nivyo nyene biraheza bikaza vyongera kuko kumenyekanisha ntucisha mu muco umwe kugira ushobore gushikira benshi bashoboka bigusaba kumenya mbega ngira ntibe ubutumwa nde ncanca kuyuhe muhora arumviriza iradiyo umuntu ugomba gushikira reka nkoresha iradiyo akurikirana televiziyo reka nce kuri televiziyo ari ku marezo sosio niho akunda gukorera niho yama ari mu mfite umwanya muto canye no muntu yama mu biro atanakima kurikirana bigaba ngomba kuva no mu biro canye kuva kuri ya maradiyo ukamusanga mu biro murumva kumenyekanisha rero bica mu mice myinshi bivanye no ushaka gushikira. Ego murakoze cyane. Reka duce dusimbira hirya gatoya kwa Mameri Manirambona umuhinga mu gutegura ubutumwa Manirakiza. Murakoze cyane. Umuhinga mu vyo gutegura ubutumwa buza guca mu kumenyekanisha ku mbuga zitandukanye haba mu binyamakuru bitandukanye canke iradiyo televiziyo canke imbuga ngurukana bumenyi. Mbega Mameri ko muyaga n'abantu benshi batandukanye basanzwe bafise ivyo barangura mubona urugero rw'abafise ivyo barangura ko bariko barashaka kumenyekanisha ivyabo biciye mu binyamakuru rurashimishije muravye uko biriko biragenda muri no misi? Murakoze kuri ico kibazo. Gusa umuntu ariko arabiraba biriko biraza kuko jewe ndibuka natanguye kumenyekanisha ibintu vy'abantu canke ibintu vy'amashirahamwe amasosiyete inganda zitandukanye canke ibisata vya leta guhera mu 2003. No kuvuga kugera uno munsi bigenda vyiyongera ku mwaka ku mwaka. Nk'akarorero umuntu aravye n'urugero amaradiyo aguma agwirirana. No kuvuga biraboneka yuko abantu bamenyekanisha ivyo bakora biyongera ku rugero ruteye ubwoba mugabo gushika kuri uno munsi haracari hagahaze. Ako gahaze nakahe umuntu arashobora kuba afise ibintu ariko arakora mugabo gacu usanga uwo muntu haje ibinyamakuru bikamufasha kumenyekanisha vya bintu uca usanga igikorwa yari gukora mu ndwi imwe agikoze mu munsi umwe ugaca usanga inyishu yari kuronka kumbure nko mu mezi 6 ayironse mu kwezi kumwe. Abantu benshi rero bibaza bati abantu bategerezwa kumenyekanisha ivyo bakora nibajya badandaza gusa nabari mu bisata vy'ubudandaji suko bigenda. No kuvuga nk'akarorero leta nk'ubushikiranganje bw'ubutungane butegerezwa kugira publicité yajya amategeko amategeko busanzwe bushira mu ngiro asanzwe yega abene gihugu. Ubushikiranganje kanaka ubushikiranganje bw'ubudandaji ubushikiranganje bw'uburimyi
nk'ubushikiranganje bw'uburimyi butegerezwa gusohora ikirangamisi hageze kurima ubu hageze kurima ibi nta muntu n'umwe adakeneye kumenyekanisha ibyo ariko arakora hanyuma rero leta itegerezwa kumenyekanisha intumbero iri kiragenderako kuko mu bisanzwe niyifise vola natwe dukurikira ni ukuvuga yuko hariho abantu bibaza yuko batari mu mugabane w'abantu bategerezwa kumenyekanisha ibintu ni ukuvuga abana bo bafise ibintu bakora ibi bijyanye n'ubudandaji ibi bijyanye na bizinesi ibi bijyanye n'ibyo bahingura bo bategerezwa gufata iya mbere twebwe twama twabivuze iyo ufise umugambi kanaka kirazira kuwutangura utategekanije uburyo butegerezwa kumenyekanisha uwo mugambi ni ukuvuga yuko ubu abantu bariko barerevuka nk'umuntu ashinze ishirahamwe kenshi aca turondera akavuga ati jewe ndimirije gukora iki n'iki n'iki mubona mwumfasha gute muri ico gihe rero turamubwira uzugira uku nuku 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 hamuca ugira uku nuku uzawumva ngo none ko bizimvye twebwe turamubwira tuti fata ugenda utore budget muri ujya mutahugira ukoresha ufate budget iyi budget niyo kuzomenyekanisha iki gikorwa iyi nayo niyo kuzorangura ibi iyi nayo niyo kuzorangura ibi ikintu kituryohera ababikurikije mu minsi mike baragaruka bakaduha agashimwe bakadushimira hari n'abadutumira muhira bakavuga bati ngira nkwereke umuryango urabona aho twashitse mu bintu bijanye no kumenyekanisha ibi bintu byacu twasutsemo uburyo bwinshi mugabo ubu natwe turambara tukaja habona kubera iki kubera cyaciyemo niko bakunda kuvuga nico gituma rero aba bantu bafise ibyo bamenyekanisha ibinyamakuru cyazira yuko biza kurondera aba bantu bashaka kumenyekanisha ibintu ikinyamakuru ikintu gitegerezwa kugira n'igiki gitegerezwa kwisuganya kikagira ibikoresho bimeze neza kikagira intumbero imeze neza kikabanza kikigirira naco publicité hanyuma rero bajya bakeneye kumenyekanisha ibintu byabo cyakimenyesha makuru bagifata nk'umuringoti ucamwo ibyo bashaka kwereka canke kumenyekanisha ku ba beneficiaire kuri bajya abantu baba babikeneye nico gituma kenshi twama tubivuga tuti ikinyamakuru imbere yo kuja kugira publicité y'ibindi bintu by'abantu kibanza kwigirira publicité twama twabivuze igihugu gitegerezwa kwigirira publicité igihugu kimaze kwigirira publicité ibinyamakuru bikigirira publicité bajya bakeneye kumenyekanisha nabo ibyo bakora baca hahantu nicyo gituma rero kenshi turabwira ibinyamakuru kuko burya ngo inkono ziteka zose ariko zikarushanya imivyiro kandi ngo bironderwa na benshi bikajya bahinga urumva ivyera byose samata ibinyamakuru ni byinshi muri ico gihe rero jewe nta kinyamakuru na kimwe mfise nkorerako mugabo iyo biba ibishoboka nategerezwa gukocinga ibinyamakuru byose kugira bitere imbere nanje mbone aho nza ndamenera kuko nagomba shimire iyi televiziyo buntu ni televiziyo yatanguriye ahantu nakuriye igihe kirekire ukuvuga ibuye nahize imyaka indwi yose ni nko muhira hajya rero urinze ubona televiziyo ikomeye ku kuntu iri ruguru nicyo gituma nagomba ndabakurira inkofero cyane murakoze cyane kuko ni gake ikinyamakuru gishobora kidugana amahembe abiri ngo iradiyo iduge na televiziyo iduge nicyo gituma rero ibinyamakuru bitegerezwa guteza imbere abanyamitahe abanyamitahe nabo bagateza imbere ibyo binyamakuru jewe hariho ikintu negura cyane hariho ahandi abanyamitahe nk'ubu harashobora kuza nk'umunyamutahe akavuga ati jewe radiyo buntu ndayifashe televiziyo buntu ndayifashe muri ibi bintu nkora kirazira ko hari uwundi muntu cyangwa iyindi sosiyete izoza gucisha ikintu ngaha ni ukuvuga ya sosiyete ikora bimwe na ya yindi ije gusaba publicité mukayima espace wa muntu aba ariko arakora publicité nyene ibyo bintu rero abantu ntavyo bazi nico gituma rero uruhara rw'ibinyamakuru bitegerezwa kwegera aba bantu bose bariko barakora bigafata muri ijya ndinganizo vyashizeho bigashiraho indinganizo yo kwigisha aba bantu bariko barakora ingene bategerezwa kumenyekana
kuko uno munsi igihugu cy'u Burundi muri East African Community dukuyemo ibintu byo gushikuza nitwe dufise amazi meza ego mugabo ntituyavuga kugira n'abanyamburaya baze gusumira amazi ino nitwe dufise ibintu byo kurya atari ama OGM no kuvuga ama organisme génétiquement modifié uzunu icyayi cyo mu Burundi uzunu ikawa yo mu Burundi ufungura ikijumbu cyo mu Burundi uzosanga umenga igihugu cy'u Burundi ni igihugu kitari muri East African Community uzugende za Uganda za Tanzania za Kenya n'ahandi uje inyama yaho bafise inyama zera ni inyama ushizemo imbugita utemye gutya ikisaduka kuko ni inka zaho usanga ribika umenga nibishogoshera mugabo ngofata ikintu nka Ntare Rugamba yariye ko kiracari mu Burundi kandi ntikirahinduka ivyo ni ibintu dutegerezwa kugirira publicity igihugu tukamenyekanisha igihugu tukamenyekanisha abantu baba bariko barakora mu gihugu uno musi dufise ibintu mu Burundi ntibija bukuru bibe kandi nivyo vyategerezwa kuja bukuru bibe bikadandazwa za Buraya bikadandazwa za Amerika za Australia no muri Afrika nzima mugabo kubera tutarerevuka ngo tumenye akamaro k'ibinyamakuru ngo tumenye n'akamaro k'ibyo turiko turakora ingene twobimenyekanisha ucumenga turacari inyuma nagomba ndabaha akarorero ubu ibihugu bitagira ivyo vyerekana bisigaye bikora nk'ibikomisiyoneri nk'ubu nka jewe ndashobora kuvuga nti ingo ndabereke ibiyaga nk'ubu nkaba mba mu Cankuzo ati muri no ntara ya Cankuzo dufise ibiyaga vyiza cane mugaca mufata indege mugashika mu Cankuzo muje mu Cankuzo rero nca ndababwira nti murira imodoka rero tuje ku kiyaga tugaca duserukira i Bujumbura none abanyabujumbura banse kugirira promotion ikiyaga cabo ntabo mu Cankuzo baca bakigirira promotion ivyo nivyo biba ku bihugu rero nico gituma rero uno musi ibinyamakuru bitegerezwa kurikanura bikagira ikintu bita innovation bigashyiraho akantu kakabijya ku buryo igihugu cy'u Burundi gihurumbirwa abantu bumva ngo kumenyekanisha ni ibintu bitegerezwa gufata ampleur y'igihugu cyose na bamwe bato rero baca baza barashikira yego murakoze cyane ngira ngo turaza kubigaruka ko kugira turabire hamwe icokogwa ariko gato yareka tubanze dusubire kwa Lenine Manariyo kugira ngo atubarire mbega muri ya mice y'ibinyamakuru twumvise bacisha ko ukumenyekanisha ubutumwa butandukanye bw'amashirahamwe atandukanye mwebwe musanzwe muhurumbira ku radio kuri televiziyo canke inguvu nyinshi muzishira ku mbuga ngurukana bumenyi inguvu nyinshi muri kino gihe ni ku radio kubera ko nko mwavyumvise mwigisha bivuze ubundi ama-radio ni menshi kandi burya ugiye kuri abantu bakoresha ama social media hagati mu gihugu si benshi za gusanga atari benshi kubera ko urabona ko muri iki gihugu turafite n'ikibazo c'ama connection hanyuma bivanye n'umwikoro muke urabona n'ibintu by'amamega biguma biduza amabeyi ku buryo rero nibaza ko hakuru burya iradio n'ubundi gumiza imbere kubera ko amabateri nivyo baragura kandi akamara umwanya rero no kuvuga ko twinguvu nyinshi cyane ubwa mbere twazijemo ama radio communautaire hafi mu ntara zose z'igihugu ntawo hava tubwira ngo ntazi fangasi mu gihugu giye naho wazi umwana mutoyi aravuga ati ndazi fangasi kandi hakuru benshi bayizi kubera ko ibi biganiro twenda turakora turaduga mu gihugu hagati arico kitujanye tugakora ikiganiro hanyuma tugataha rero hamikini naco numvise kumburanye bukije mwigisha ni bijanye na relationship ibi vya relation publique turakunze gutanga ama sponsor cyane hano no kuvuga nka cyane kuri aba bantu bakina ama cinema ama filme uzosanga n'ama filme basohora harimo nk'ubu gasanga harimo fresh water cyangwa gasanga harimo produit nyene yacu yindi igaca muri filme nyene bisanzwe hanyuma ikindi ni nk'ubu ugiye kuraba nk'iyi iyi sama time yo muri yo mu Cibitoke aya ma edition bagira yo mu Cibitoke abajene bakagenda bakiryohera bakorwa ibi bya rukoko no kuvuga ko isoko y'amazi abari amazi yo ngaha ya fresh water hanyuma hariho n'abantu zenya hora nk'ama ibi by'amakongre cyangwa ugasanga hariho ayandi manama ugasanga benshi bipfuje kunwa aya mazi yo ngaha ya fresh water hanyuma nibi bindi bagira by'amantu zenya by'aba ibi bagira by'abanyeshuri
n'ibindi donc ni bake baza kwitura ngaha hanya kuko muri sponsor batanga baraguha amafaranga bakongera bakaguha na produit zo ngaha zigaheza zigafasha mu rubanza rwawe ni ukuvuga yuko ikicarasyo public kirimwo n'ibi vy'amaradiyo cyane cyane ku mbuga si cyane kiretse surtout iyo haje produit nshasha dushobora kuja kuri Facebook tugaheza tukagira ibisanzwe sino ibindi navyo ari nk'ibi vya YouTube kenshi duca dukorana nabo bakina amafilme kuko ugiye kuraba n'amasinema menshi bakoresha amabiro ngaha. Ego murakoze cyane. Hanyuma tugaruke gatoya mbega aho mutanguye gushiriramwe ingufu gukoresha ibinyamakuru mu kumenyekanisha ibikorwa byanyu muri Yashibu mubona impinduka iri kwiragenda gute canke bivanye n'ukuntu bwa mbere mwahora mukora impinduka mwayibonye gute? No kuvuga yuko mbere barakora ibiganiro mugabo ibiganiro babikora mu buryo bwuko bavyiyumviriye ngo bavyiyumviriye hariho warajejwe hano yari dafe kaba directeur commercial ya même taka chef chargé de la communication même donc bari bakiri mu ntango je nagiye gushika ngaha muri 2017 ntwara ico gisata ndi kumwe no bita Desire Damour ni directeur commercial akabani nawe muvugizi mugabo rero donc twarafashe duce dukora ikintu bita ama contrat kuce tugena ama contrat na radio ni kuvuga yuko turagenda tukavugana n'umuyobozi hanyuma tukasaba espace dushobora gukoreramwo hanyuma bibaye ngombwa tugasaba no mumenyesha makuru kubera ko uwo mumenyesha makuru wo ngaho tuba dukorana kenshi turasaba yuko tumubwira byose byo ngaha bibaye ngombwa tukamurihira akaza no muri visite ngaha kugira ngo ashobore gutembera kugira ngo ashobore donc kubaza ibyazi byabona kubera ko igisata cha communication kiratandukanye na marketing ubundi communication yoyo iza kuza hakuru kuri image kuri reputation ya entreprise gusumba marketing uko iyo ugiye kuvuga nk'ubu unya ugashiramo gukavya cyane muri communication nkuko babikora donc muri marketing nkunze kumva bavuga ngo gusomesha muri marketing uza gusanga wewe nyene ubwawe hampande yo kuba wabivuze uri kuratakaza ubwizigigwa ejo usanga ejo hari ibindi ugiye kuvuga nico gituma usanga n'ama entreprise menshi aha mu Burundi batinya kugira ibi byo gukomunika cyangwa gutanga ibiganiro benshi barabitinya kubera ko benshi bariko barakora ntibakorera ku mategeko benshi usanga atampusha bafise hama ikigira kabiri uza gusanga birabagora gusigura baratinya guhemba abantu babajejwe nk'ivyo byo gukomunika hama ikindi naco nuko uza gusanga abatari bake batinya ibibazo bashobora kubazwa ko bashobora kuronka nk'inyishu kubera ko benshi sinzi kuraraba abantu bafise aya ma entreprise benshi babumva umengo ibintu byose bo vyikwegerako ikina kubwiye cyatanguye ngaha wasanga umudafe ari nawe ame meta directeur commercial chargé de la communication niwe ajejwe na marketing oro hari abandi bari bahari babishoboye mugabo ugiye kuraba wanashaka mbere nya boss yimvuze ngo ntavyo yarashoboye yaragerageza mugabo ntiyari sinovuga ngo yari muri asete yiwe ntawo bikora byose ngo bishobora naho tubikora byose nta nakimwe yari ari muri specialize muri ivyo no kuvuga yuko ngaha rero ico bakoze barondeye umushaje de la communication ni sawa naragize communication muri marketing umuntu batuma murihira akagira formation mugabo byose kugira ngo bigende neza kandi ico gihe guhera ico gihe harabayeho novuga impinduka kubera ko twe twacitse ngaha usanga hariho stock barasanga hama stock ugasanga abantu bari kwiyumvira mbega bizosohoka gute mugo tumaze gutangura iki kijanye na communication tugeze ku gwego usanga hariho ico novuga nka hariho ababarindiriye barariha bakazoza gutora bakabashira kuri liste y'abazoza gutora ama produit donc rero no kuvuga yuko ico no kivuga nk'impinduka hama ikindi naco novuga nuko n'iterambere ryaradutse kuko twaravuye mbere twari mu mabiro dupanze hiyo arahazi mamere aho dutembera kera hanyuma ubu ngaha novuga yuko ntihapanzwe hama prise dosa urana ko nubundi amamashini karama mashini ntiyari menshi mugabo ubu bazana imashini zije direct bazivuye mu Bushinwa nyiramwabuye no hanze ko zihari hanyuma no kuvuga yuko novuga ko ni byinshi byahindutse ubuhera ku nyubako ingene dukora n'ibintu byose no kuvuga ko ntawo tinya kugurura imiryango ati abantu bazi nko muri Portes Verte kuko ivyo kurata birahari tuvuga yuko iryo terambere ryose muri kesha kuba mwarashize ingufu zidasanzwe kumenyekanisha biciye mu binyamakuru ico wonya jewe ndacemanga hama amprise dosa nuko ngira kumbure n'aba patron usanga kenshi baba ari mu wasiwasi nabo niyo bariko baratera inkuru baravyemanga bakavuga bati aha iterambere turiko ni bice byinshi kwijana byavuye muri communication ego murakoze cyane
reka twibutse abariko baradukurikirana ko turi mu kiganiro bibarizwahe gica ku nsamirizi imbonesha kure buntu biciye mu gisata cayo c'ubudandaji no kumenyekanisha aho turi kumwe n'abatumire batatu kuri uno musi umwe ni Innocent Ntirandekura uyu ni Renine Manariyo ukurikira ni Mamere Manirakiza. Reka tugaruke mu buryo duce tubaza Innocent Ntirandekura asanzwe yigisha ivyigwa vyo kumenyekanisha mu makaminuza atandukanye. Mbega Innocent, kubera iki uhanura abantu ti bacisha ubutumwa bwabo ku radio muri no misi kugira ngo bashobore kumenyekanisha ibikorwa vyabo? Ego, guhamagarira abantu kugira bamenyekanisha no kubanza kumenya icyo ugiye kumenyekanisha icarico. Mamere yigeze kugaruka ku bijanye nuko dusanga abantu bafise ibintu byinshi mugabo ntibamenye ivyo bari bumenyekanisha. Ikintu ca mbere no kubanza kumenya yuko muri bitwita kumenyekanisha hariho ikikunze kumenyekana cyane bihutira benshi nico bita communication d'un produit cyane d'une marque. Ati je ndafise produit twagutya akaba ariyo tuguma tuvuga mugabo tukibagira mbega iyo produit yashize ku isoko nande. Kubanza kwivuga ico bita communication d'entreprise, kubanza kwidandaza ukavuga uti jewe nitwa Ashibur. Ashibur ni societe ikora produit yitwa gutya. Kubanza kwivuga kugira banze bamenye n'uwo ari we ni ikintu gikomeye kuko imbere yuko uja gusaba mu rugo kwa naka ubanza kumenya serugo ninde. Iyo ni intambwe ya mbere. Hanyuma hariho undi muce wa publicité ico bita communication co branding. Deux marques zifatana canke ama societe afatana akavuga ati dukorere hamwe kugira tugwize inguvu. Nivyo nyene n'ibindi bishobora gufasha kugira ngo aya ma societe yo mu Burundi ashobore kuduga naho kenshi usanga bavuga ngo dukora igikorwa kimwe turakebana. Ikindi nagira ngaruke ko nico Mamere yajeje kuvuga mu kanya. Mu Burundi ntiturageraho bavuga bati exclusivity. Ahandi urashobora kugenda ahantu handitse ko dufate ahanditse ko Primus, usanze hariko irogo ya Primus ubunywa mustere ntabari kure kuhinjira. Mugaha mu Burundi ugiye ahantu mu kirabo usanga ibinyobwa byose murasangira na bice yose. Rero no muri publicité umunsi twamaze gushika ku rundi gwego hazogera igihe muri radio kanaka irangugwe na naka abandi ntazo bari kureka ko hahonyora. Uno munsi rero ko tugifisa ayo mahigwe aba bantu bakiko barirondeza nibarabe bakoresha umwanya neza ahubwo kuko uno munsi icyo bita reservation de l'espace dans les médias ntiraba. Nta mategeko gushika ubuserse, nta mategeko nibaza kwirashiraho ivuga iti kugira ushobore kuja kumenyekanisha usabwa kumara ukwezi kubiri amezi abiri wasavye uruhusha. No kuvuga ubu vyiyumviriye ubwo nyene watuma ko iradio kanaka kitaba, iradio kanaka kitaba, mugabe ikibazo dofise. Ahi wacu ikintu bita culture de la publicité abagwiza tunga canke abadandaza canke twebwe nyene dusanzwe turi mu gihugu iyo culture ntayo dufise. Turi muri vya bindi ngo aho nkorera abakiriya banje baranzi. Ko banzi rero baransanga ngaha. Ahantu shobora gutanga akarorero gatonya nyine mu gisata c'ubudandaji ca radio televiziyo y'igihugu twarigeze kuorganiza ibikorwa byo kuja gufasha abayifuza kumenyekanisha kuco twokwita ku buntu. Ati wewe shaka utanga amahera ibihumbi 10 gusa duce tuguhereza akanya wivugire ku radio no ku televiziyo ntaco tugusavye mugabo turabe ko abarundi bomenya aho uri kurakorera. Inyishu nyinshi twarose twari muri sondage kwegeranya twumva nyine abantu biyumvira ku bijanye no kumenyekanisha. Umuce wa mbere wavuga uti jewe nari narabarondeye sinarinzi naho mukorera ndatomboye. Abo nabavyumvise baranyarutsa mugabo gaca bavuga ati murazimba. Yemeye mugabo murazimba. Umuco ugira kabiri ati mwebwe naho mutoza ntaco muza kutumarira kinini kuko twebwe naho mwe mutoza abakiriya ni babandi baraza aho dukorera. Umuco ugira gatatu rero wowe watwumije wavuga uti nabuze n'ivyo mfungura ndaronkayo mpa radio n'amateleviziyo. Uwo rero muca mwumva naho uwo mubwira uti nta nakimuza kuriha ntazokwigera kwitaba. Kandi rero benshi nibo bakeneye ahubwo kumenyekana. Rero gutumirira abantu uti ngo mumenyekanishe bizogorana ko nakabazo mumenya taraba nawe nyina ndashaka kubanza kumenyekana. Nico ahakuru kugira ico cifuzo uyo anguma y'ukumenyekana kugira ngo ivyo ukora navyo bizoheze bija habona. Nico cyotuma ntumirira abo bantu kuva mu gipfuri babanze bamenyekane hanyuma ivyo bakora bazoheza batuburure mu nyuma. Ikindi naco
hariho ibituma umuntu aja kugira iyo publicité benshi batinya kubera iki ntibabitegekanya mu buryo bakoresha amasosiyete menshi bavyiyumviriye ku wa mbere bashavuga ngo mbega ngo mubona hari umuriyoni tworonka wo gutwara kuri iriya radio canke zibiri mugabo vyategerezwa kuja mu gikorwa muri planification muri plan d'action de l'entreprise akavuga ati hariho un budget ijanye na marketing et communication muri iyo budget ucuvuga uti mu mwaka mfise ihangiro iri nzokora publicité 200 muri izo 200 iza mbere zizoba zirabibi ugende wesherona ku mwanya bivanye n'ivyo ushaka kuzoshikako iki gikorwa rero ca planification nico gikomeye ikibazo rero ababare nine baca bagira barashobora kugira budget bagaplanifya umukoresha agacavuga ati amahera aja muri marketing et communication na mahera apfubusa banzu nyereke nzokwinjiza ngahe ico nico gikorwa nyamukuru abo bagabo canke abo bafasoni bakora muri ico gisata bafise kuko abakoresha benshi babona ko ari amahera bariko baribwa ndaguhaye miliyoni 100 unyereka nzoca ninjiza zingahe muri mwanya ungana guki ico rero nibamara kugitegera bakamenya yuko utanze miliyoni 100 inyuma y'imyaka kanaka uzoba wazigaruje ugaca uzironkamo n'inyungu ugereranije n'abandi aho tuzoba turiko turakira rero gusigurira abo bantu bisaba kubereka wewe nyene uri muri ico gisata ico bazoronka mu nyuma yo kugira iyo publicité uberetse ico bita guhiga la clientèle à court terme le marketing direct hanyuma no guhiga abakiriya sur le long terme bivanye n'ukurondera umukiriya umwe arashobora kukuronderera benshi bavuga mu rudanazo yuko au lieu de perdre un client au lieu de perdre un client ufuma uperda une vente kuko umukiriya umutakaje acagenda ajanye n'abakiriya abandi bose boje mu nyuma rero ico gisata cyo kumenyekanisha kigufasha kurondera umukiriya carondera uwundi uzokwikangura bose wabatoye bose aho kurondera umwe agacajana n'uwo musi gusa yego ngira ibindi turabana tubiyaga murakoze cyane reka dusubire gatoya kwa Mameri kuco aba bagenzi bacu abatumire bahejeje gushikiriza yuko bikwiye ko ubanza kwimenyekanisha nk'ishira hamwe canke nk'umuntu akora ibikorwa kanaka mu kurindira kumenyekanisha ivyo wakoze bisaba ko babanza bakumenye nawe mbega ko mwakira abantu benshi mukorana mukorera ubutumwa bacisha ku maradiyo atandukanye canke ku mateleviziyo atandukanye canke ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye hari abo baba bitura ku rugero wovuga ko baseruna bayabaye kugira bamenyekanishe ishira hamwe ryabo hatavanzwemwo ivyo bakora gusa bakavuga ati ngiye gukora ubutumwa bwo kumenyekanisha ishira hamwe ryanje gusa canke jewe nyene ubwanje hama ivyo nkora bizoza mu nyuma baramenye hariho abantu babikora hari n'abandi batabikora hariho umuntu akubwira ati unkoreye publicité y'uwanje nze kumva izina ry'iwanje n'izina ry'ico uriko uramenyekanisha hari n'abandi uyimushira wayikoze yumva mu izina ry'iwe agacavuga ati genda ukuremo uti kubera iki kubera imvo nyinshi imvo ya mbere iyo publicité uri kuraraba impanuro twamuhaye ukaraba n'ivyo bintu ariko arashaka kumenyekanisha canke kuvumisha ni ibintu mu kanya gato bisa bituma atera intambwe cane hariho abantu rero batinya ko bamenya ko bariko baratera imbere ico ni ca mbere ikigira ngo umugabo arahisha utwi atatwivye ico ni ca mbere ikigira kabiri hariho abantu baba bariko barakorera mu gifuri baza babare nine jewe nije natanguye gukora publicité y'amaproduit y'iyi societe Rise and Shine Burundi ngikora publicité izi produit novuga ko ari nkazo zari za mbere mu Burundi mugabo bukeye banyabutanga babusyeye kubumira baca bahonyora hajya nyine wahonyoye kopyaje ubwo nyene hariho ugenda mu ngunguru akavuruguta ibintu ukazubona azanye ubucupa ubundi agasasira ko ambaraje ubundi akagenda mu ngunguru agateka ibintu agacazana iyo rero intambara iratanguye uyo muntu akaza kugira publicité ukazomuvuga izina muzojanako ni ukuvuga bare nine baja kugira depo hajya nawe agenda asukamo hamwe byahora binyaruka guhera kandi turiko turakora publicité bica bimara indwi byari kumara iminsi 3
ni ukuvuga yuko twe twaciye dufata ingingo muri agence iwacu duca tuvuga tuti jewe sinshobora kugukorera publicité utazanye impapuro zikuranga byose ukabishyira ngaho hanyuma hariho n'impapuro ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwagiye burasohora bujana ku maradiyo buti kirazira kugirira publicité ibi n'ibi kirazira kugirira publicité farumasi uku nuku mugabo farumasi turayigirira publicité uti uyigirira publicité gute uvuga yuko hariho farumasi yabegereye ibapfunyira urugendo ubu ntimukija kugura imiti kure mugabo hariho abandi uzawumva ngo haje farumasi ifise imiti imwe kaganguza ngumira rimwe ugacukira iyo si publicité ubwo n'ubwicanyi nicyo gituma rero turabigisha ingene bakora publicité tukabereka ubuhinga bakoresha tukabereka n'ingene bategerezwa gukurikiza amategeko hari n'abandi rero banka ko tubavuga amazina bavuga bati obere yonyica ikimenya aho nkorera we vuga ko biri kuri tere ntuvuge naho uruganda ruri izo ngorane zose turazigira nicyo gituma rero iki kintu kijanye nuko kumenya publicité y'ikintu ni ukuvuga kumenya ikintu ukamenya na nyene co ivyo vyategerezwa kuba ibintu vyiza cane kuko na kera araba kera ingene bagira publicité wasanga biryoshe cane hariho abantu bagana urwagwa bakaruryosha uwo muntu ugasanga bamumenyereye ko agana urwagwa akaruryosha bakamenya n'imisi aganirako urabona ko iryo kintu bita ngo igishikamutima canke ishishira ntiyabagishira kwibarabara bavuze bati kwa nzu y'imbwa barahishije urwagwa bose birukanye yadandaje izina yarafashe umwanya ni nk'uko uvuze ngo fangasi bumva inzu yose bumva bwa bubare bwose bwa fangasi dunge baca babona ikintu cagutse cyane ni ukuvuga barafashe umwanya ukwiye hariho rero abantu bajya banka kuvuga amazina yabo baba bariko barakorera kuri za produit za wa muntu ugasanga nta nabishizemwo n'ubwenge ugasanga bikoze nyene mu bujuju ugaca usanga uwo muntu ni bamwe bashaka yuko uwaraye kwijoro ahiga izina uwaraye kwijoro ahiga abashimise bazana amaforumire bagaca bashaka ko ari we bubika kumubehe mugabo umuntu nawe igitutu bagaca bashaka ko ari cyo gitera imbere iyo ngorane rero turayifise aba bantu bafise amayizine barafise ico kibazo nico gituma rero twagomba gusaba nk'aba bantu bariko barashinga inganda nibabanze bahanuze kuko ibintu ngaha mu Burundi byo guhingura ni byinshi jema nama ndababwira nibagira ibintu bifise ntuzenya akabijya ibintu d'innovation nk'ubu urabona mu ntango zici tuba twejeje imicungwe tuba twejeje mandarine none ntizumira ku gahinga none nk'ubuhoza societe iri saisonnière ikavuga iti kuva mu kwa kane gushika mu kwezi k'umunani nzoba ndiko ndahingura ibi vyamwa vyumira ku biti sezo iheze nzoca nugana nico uwoza akagikora ya micungwe ubu iriko iruma bayisuka mu mwavu akaba afise ubuhinga bwo kuyibika tukaza turanwa ujya mutobe wayo bijya bishishwa navyo bikagaburirwa ibitungwa ibindi bikaja gutabira ibitegwa uwo muntu yobazanya akabijya uwo mugiriye publicité na leta yovuga iti uyu muntu aje neza yomuha n'uburyo buza gusahiriza cya gihe atazoba ariko arakora bakavuga bati ni kuri uwo muntu ariko arafasha abenegihugu ba benegihugu nabo baca bagira inguvu zo gutera ku rugero ruteye ubwoba vya vyamwa ibi vyamwa turima ibi vyamwa barabizi harageze igihe bishoka iburaya bakunda ibi vyamwa gusa mugabo mwibuke ko hari n'abarundi biwacu batazi n'ingene bisa banyokura uruguru usanga atazi mandarine ukwiyisa atazi umucungwe ukuwusa mugabo ufashe ibarabara rya Bugarama ugasanga yumiye ku yantuze rya Rumonge ugasanga yumiye ku biti kajya n'agahombo gakomeye uno munsi hari abantu bafata ikawa yiwacu bakayambiza ibikorasha by'iwabo ukazamva ngo iki ni igihugu cya mbere muri Afrika gifise ikawa iryoshe iri mu Burundi mugabo kubera tutazi kugira publicité y'ikawa yacu y'amaproduit yacu ni kibazo indagara burya indagara sinzi aho ziri mu Burundi twe tubonye indagara umenga ni ibintu bisanzwe hajya twicaye ku buhiye bijye n'ibintu iburaya baba batonda umurongo kujya abana batondeye umusururu natwe tubanyenya urudagara rumwe ni $1
urudagara rumwe n'amahero abiri tukabanyenya mugabo twebwe dufise byose mugabo publicité ni zero jewe ndibuka nta muntu numwe maze kugirira publicité aragira esheke nta muntu numwe kuva ntangura kugira publicité ndamaze kugirira publicité amasosiyete arenga 1000 kuva muri 2003 nta societe nimwe nta muntu numwe ndagirira publicité ngo agire esheke nico gituma nagomba ndemeshe abo bantu bafise ibyo bamenyekanisha nibazana izina ryabo ribanze rivume neza kuburyo none nk'ubu nk'akarorero uvuze ngo Brarudi birakenewe kuvuga ngo Fantasita ngo uvuga ngo Primus ako niko kamaro ko kudandaza izina nk'ubu hariho n'abandi bantu ushobora kuvuga produit imwe y'ibintu byabo ugaca usanga baca bamenya ibiri indani nk'ubu uvuze Fangas igacikora G y'amabungo igacikora G y'inanasi igacikora G y'igitoke igacikora ya G y'imicungu kaza ngo izi G nizo muri Fangas ntibagura izo G baba bariko baragura Fangas ni ukuvuga kugira produit imwe ikadandaza produit zisigaye cyangwa ugafata izina ryawe rikadandaza amaproduit yose nico twebwe twabuze uno munsi mu Burundi bavuze ngo kwa Munyarwanda ucawumva iyo wiruka uno munsi bavuze ngo Fangas ucawumva ahantu gorobetse ni ukuvuga abantu niberevuke nibave hasi nagomba ndababwira ikintu kimwe igwirirana ry'ibinyamakuru ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko igihugu kiriko kiratera imbere ni kimwe mu bimenyetso byerekana ko igihugu kiri ku murindi wo gutera imbere igihugu kitarimo ibinyamakuru ntikiba kiriko kiratera imbere mugabo presence ya media presence y'amamedia mu gihugu nico kimenye kiri mu bimenyetso byerekana yuko igihugu kiriko kiratera imbere aba rero bamenyekanisha ibintu les annonceurs bategerezwa gukora a relation de symbiose n'ibinyamakuru ni ukuvuga ikinyamakuru nabajya bamenyekanisha ibintu nk'isekurungurane jewe ndakugirira publicité nawe iki kinyamakuru canje gifasha kubaho wewe uca uduga nanje nkaduga ubushobozi bw'ikinyamakuru ikinyamakuru kivumisha umunyamutahe kikavumisha n'umutahe wiwe wa mutahe rero ni ugaruka ugafasha ikinyamakuru kubaho uno munsi nta kinyamakuru kiba gihamagara leta ngo muraduha uburyo ngo musukemwe uburyo ivyo ntibishoboka ibinyamakuru zirategerezwa kubeshaho n'abanyamitahe abanyamitahe nabo bakabeshwaho n'ibinyamakuru kandi nibavyumve bavyumvire babimenyere zaburaya hose nuko bimeze ikinyamakuru nico kibeshaho abanyamitahe nabo bakabeshaho ibinyamakuru murakoze cyane ariko nshingira ikibazo mfatiye ku byo muvuze muti publicité hari kugira muyikorere ishirahamwe kanaka canke umugwiza atunga kanaka canke ufise ibindi akora bitandukanye ati murashobora kumutuma ati zana impapuro izi nizi mwakuye hatandukanye mbega ku bandi baba basanzwe bakora publicité nirihe jambo mwababwira kuri iki kugira ngo ntibazoze barakira uwo bakiriye kugira ngo bamukorere publicité bishobora gushika akaba yabahaye uburyo bashima ariko bikaba ngombwa ko bamukorera ubwo butumwa bwo kwamamaza ariko badakwije ibisabwa kugira ngo ibintu byabo bimenyekane ico ni kibazo ciza cyane kandi cama cateye ingorane ni ukuvuga yuko twebwe hariho abantu tugirira publicité nabo tutagirira publicité hari uwuza amafaranga yapfumba suku ukabona ko ari amatafari ati ngirira fagicire ngo naresi ngo kwakwanya ucumubaza banza umbwirije ngirira publicité nibi haba habari abo usanga bari kure barafotora bakarungika n'amafoto y'ibintu none muremerewe gukora ibi bintu ukazubona barafotoye impapuro zose bararungitse muri ico gihe urakora publicité hanyuma ikindi naco hariho umuntu tudashobora gukorera publicité igihe tubonye iyo publicité atakizomumarira hariho umuntu ubona uti iyi publicité nkayimukorera siwazontuka kuko ndiko ndaraba nta kintu kizovamo mw'ico gihe ucumuha ubufasha ukamubwira genda ukora iki niki ukora niki ugitunganye niwaheza uzucuza gukoresha publicité kuko aza gukoresha publicité kugira yunguke mugabo ntaje gukoresha publicité kugira umujya amahera ni naco gituma rero abantu dukorera ama publicité turafata umwanya ukwiye tukamuha impanuro zikwiye izo mpanuro akazozigenderako ikindi naco
hariho abantu bakora amapublicite bakayakorera abantu batanazi batazi n'ibyabo batazi nuko bemewe n'amategeko nicyo gituma nagomba kubwira abo bantu ayo mahera barayareka bareke kuyarya kuko ngaho baba bariko baragira gute baba bariko barakora nk'abagumutsi baba bariko barakorera nabi leta baba bariko baragwiza iki abaescro abantu mwene abo usanga ari abaescro ikindi naco abantu bakoresha amapublicite ikintu tumaze kubona ubu muri no minsi urabona hariho abantu baza baratangirije akavuga ati jewe nimirije gukora ibi ubu uranyiyumvirira twebwe rero ikintu gituma kumbure mu mapublicite dukora harimo ibintu abantu bakunda cyane bijanye n'ubuhinga bijanye na professionalisme ni bimwe umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza yavuze ati nta mukuru abura mukuru we jewe mfise umwigisha nanje umwigisha yitwa Michel Collet niwe yananyigishije ibi bijanye no gukora amapublicite ni ukuvuga umpaye publicite nkabona irandemereye ndahengera yaryamye aba muri Suisse ndahengera yaryamye hama nkandika udutire nti hari societe imeze uku yampaye ibi nibi yarakoreye mu Burundi cyane yigisha iby'amapublicite arabizi ndabimuhaye aca mbaza ibibazo byinshi akambaza ibibazo ndabimwishura ati fata iyi societe uyikorera uku nuku arabanza akambaza ati mbega abakeba biwe abona kwitare kompira ni bande mbega imbarutso ubona afise kugira cyahaguruka niyihe mbega ubona uturusho afise n'utu mbega ubona kabijya afise araka mbega ubona ahantu yoca pasura neza akagenda ni he mugabo ikibazo abanza kumbaza uyu muntu akorera ku mategeko y'igihugu mvuze yego aca ambwira byose ni nacyo gituma rero abantu bashaka gukoresha amapublicite twagomba tubabwire abari bo baza kurondera ibinyamakuru kuko ibinyamakuru biri kwinshi n'amapublicite ari kwinshi hari haya aca ku maradiyo hari haya aca ku mateleviziyo kugira ikintu kivume gitegerezwa guca dande kano ziri difera ni ukuvuga hariho amaradiyo hariho amateleviziyo hariho amarezo sosiyo yoyo naya gusa upfa kurundako ubuze ubona abakiriya baje bariruka hariho izi za X bakoresha hanyuma abantu baribagira n'ama road show ibi byo guca mu mabarabara mugabo benshi babigira ukutariko hariho ama strategy yo gukora road show wewe urashobora gukora road show ugaca kumenyekanisha ibintu mu ibarabara ugacanza gusuzuma ugasanga nta muntu n'umwe yamenye ikintu na kimwe ugasanga ngo esa avuze radio yiruka ngo muranyumva iyo si road show road show utegerezwa kuba ufise message yanditse neza yego uvuga aha hantu utanguriye kuyivuga ubu arayumva hajya iradiyo ishitse message iheze ubu akayumva icyo nicyo bita road show hama road show mu kuyigira uzurasibura hajya hari abantu barondera ico kintu uri kuramenyekanisha hariho n'ibi by'amapano publicitaire hariho n'ibi bijanye n'iki ibi bijanye n'umwambaro ama uniform ugasanga ufise uruganda ntubaha ama uniform ninda azokumenya bakakuvanganya n'abakarani bakakuvanganya n'abantu ze ama congregation yo mu ma eglise ugasanga nicyo gituma nibatwegera ibinyamakuru byose barafise abahinga aya ma service commerciaux aba bajejwe marketing wamusangamo abahinga mu maradiyo no mu mateleviziyo aba bamenyekanisha ibintu nimwegera ibinyamakuru barafise abahinga babagira inama y'ingene mutera imbere kandi ndababwiye nibabikurikiza hariho abantu hariho amasosiyete uzosanga mu nyuma aje gufata ya radiyo akavuga ati je ndasutse no muri yaridi ndavye ibyo mwankoreye ndabaguriye imodoka 10 ivyo bihora biba ukazubona iradiyo iguriwe sosiyete imodoka 10 kubera iki ingene iyo radiyo canke iyo televiziyo yahagurukije amasosiyete fata muhera hajya muri butanyerera butanyerera iravumye cyane hajya mu isoko ya Ngozi muyinga hajya hajyamye nk'amahera menshi mufate mu Kirundo muce mwantama muje igitega muce mwe mugira imana mufise couverture nationale meme internationale nta na hamwe batabumva mu gihugu cose iyo ni yatuyambere fata rero mufata abantu cyambuca mubasomeshe kuko hajya mwicaye ku buhinga bironderwa na benshi bikajya abahinga kandi imana ntihakabuno ihakarenge muve hasi
kirazira yuko abantu bakora muri service commerciale batonda mu biro tora inkoni mu biro cyane ku mugoroba baza bavuga bati twashitse kuri warose bangahe kirazira kuja mu biro ibiro usanga byaratonze n'imikenkeke gusa fagitire na resi nizo usanga ziguma ku butoka toke gusa basohora amafagitire iradiyo nayo itagata nayo kuja mu biro murumva ngo je ngo ndi chef marketing waheye genda kuri tere usimbe bajya abantu bajya abakomerse bajya abanyamitahe bacisha agatoke mu gutwi mu minsi iza twifuza yuko aba banyamafaranga aribo bazorondera ibinyamakuru aho uko ari ibinyamakuru bizoza kurondera bajya abanyamitahe bajya abanyamafaranga yego hanyuma ni kihe kindi mwoca mubwira amaradiyo ashobora kuronka abafatanya ibikorwa bayazanira amapublicité batabanje no kumviriza abayakoze canke ukuntu yakozwe bagashoka bayakira bagaca bashira ku maradiyo agatangura kuvuzwa batazi ko bariko baravuza ibintu bidaciye mu mategeko canke ibintu bishobora gukwega karambaraye nagomba nkeza amaradiyo amwamwe iradiyo imbere yuko baha publicité ugenda ujanye amafaranga banzu ugumye amafaranga niko ashaka kubwira banzu yagumye kazubona arayumvirije ahamagaye na mugenzi yo nyumviririza kumviriza ubona gipasa atikira pasa tora mahera hari n'igihe bazana publicité bakoreye kuri telefone iyo publicité wewe uri muri studio uri umutekinisi uriko uravuza ama publicité zimwe zivuga umenga ni mituragaro zigakubita iyo publicité mu kwivuza hakazoba ibintu bya cesarienne ushigikira uduza console mixer umanuka aha bigasumu gahenga ni muzite izo publicité zitukisha iradiyo zitukisha televiziyo bakagenda ni telefone bagiye kuri tele bagakamera utuntu kazubona barazanye message ntayirimwo ubuhinga nta burimwo nyene amafaranga bamuhaye ikirori narakirigase ivyo ubifise ingaruka mbi ku munyamutahe bifise ingaruka mbi ku wakoze publicité bifise ingaruka mbi no ku kinyamakuru nico gituma n'ibinyamakuru bitegerezwa kuhagabira zijya nzego zijejwe gucungera ibinyamakuru itangaza amakuru bataririrwa baravuga ngo ivyo bintu muriko muravuza gahimwe mwumva ari byo n'ukuri amaradiyo nayo ni nahagabire ku buryo avuza ibintu biri professionnel kandi rero twagomba tuvunire n'akagohe amaradiyo bajye abantu bajejwe gushiraho ajya amaprograme babanze kwiga filozofi y'abantu biga ijya radiyo bumviriza ijya radiyo hariho ikintu bita audimetri ngaha mu Burundi ntikiraboneka neza hamwe bavuga bati mu gitondo nababumviriza iradiyo 10h nababumviriza iradiyo midi babaraba inyuma ya saa sita babaraba ibiganiro bitegerezwa kwisunga audimetri bakavuga bati ibi ndiko ndavuga ndiko ndacishamwe ibiganiro byo bakenyezi oro biriko birumvirizwa n'abakozi bo mu nzu uno munsi ni imbere y'amakuru ndiko ndavuza ikiganiro cy'abana oro ari abantu bakuze baje kumviriza amakuru ivyo bintu rero bijanye n'amaprograme navyo ni amaradiyo nabikorereko ivyo nivyo bizotuma n'abagiye abantu baza kumenyekanisha ibintu bahurumbira ivyo binyamakuru murakoze cyane reka mu kurangiza turiko turagenda tugana ku musozo mbega Renine Mana ariyo mu ruganda Ashibu kubijanye na communication murabiki kugira ngo mushobore gucagura ati ngiye kwa Mameri ankorere publicité canke ngiye ku radio kanaka abariyo ikimvugiriza iyo publicité hakuru twe turabara qualité turabara qualité kuko ntituri muri si company iri muri bandi bavuga ngo amahera ngo ni menshi byarigeze kuba bihari bivanye n'ingene uruganda rwari ko ruyitwara mugabo rero abantu n'ubundi ngahanya kubera ko baratahura guhera kuri robose yavuze mwigisha yuko hariho ikintu cyuko abantu bwa mbere bwobwo ababosi badashobora gutahura ati mbega nshizemwo nirashira mu miliyoni jewe bica binzanira ngahe iki kibazo twageze kukigira tugitangura kubisigura twabwira ati burya mu bisanzwe hariho ibi twe dukora si ibintu bizana amafaranga TikTok ndavyibuka twageze kuorganiza competition y'abadanseur twari twakoresheje umuririmbyi bita Masterland yari competition twise Fungus nzobikora challenge ndi mwe twanzobikora mugabo rero ico gihe aramaze ati none aha aya mahera dushizemwo twe ibi bigiye kutumarira iki ndabwira ati ibi no kuvuga yuko ubwa mbere bwobwo hariho amaji y'amabungo nta bantu benshi bari bayazi mugabo ico gihe abaje muri competition bagiye bayamaze yose barabura nayo babaha gushika nuno musi rero ico kibazo cyuko bakora nyinshi bakabura nabo donc abantu bakaburizo banwa
byavuye kuri ya competition twakora cagiye no kuvuga si ibintu bica bizana inyungu ubwo nyene mugo bizana inyungu bukebuke kandi yitanguye kuza irabandaniriza ko no kuvuga yuko ico turabana twebwe hakuru turabara qualité nk'ubu Mameri nta muntu atamuzi ku kintu kijanye na publicité urinze wumva publicité ya Mameri urumva ko harimo iyo avuze atanguye gukora umva ko ari ya kera mugabo turafise ukuntu n'izindi bagiye bakora mu nyuma ryaje rya Mameri ragarukamwe kandi hatuma avuga inimero base za telefone mugabo ukamwumva oya ntugire ikibazo hano n'ibindi biracaza no kuvuga yuko ubwa mbere turabico hanyuma tugaca turaba mbega na maradiyo ko antuka nta muntu ashobora kumva nubwo budakunda ama publicité ntushobora kumva ijwi rya Mameri ngo reka kumviriza ati mbega agira tubwira iki kubera ko tuba tuzi yuko ugiye kumviriza nta bikavyo byinshi birimo muri publicité zo kwa Mameri urumva ko ari kintu nyene kiba kiri professionnel hanyuma nuko iyo donc ivyo tubikoze turakorana n'abaririmbyi kandi haga tutafise indirimbo zihagiza dusohoye produit cha dusohora n'indirimbo yayo tugakoresha abaririmbyi ubo muri company basanzwe harimo nabo nyene mugabo sivyo gusa n'ama competition canke ni ibintu bike twe dukora udasanga harimo aba baririmbyi urumva nk'ubu nk'ibi by'abaririmbyi by'abakinyi ba cinema bategerezwa kubamwo kugira ngo dushobore kugira kwagura kano karere ka communication rero mugabo ikibazo kica kiba ni kimwe rero yareka aravuga Mameri uza gusanga ubundi acaza agakorera kuri rya zina ngo Fangas oro ni izina riri protege hari n'impapuro ryazo kuko niyo twita brand name ubundi uruganda rumva ni Yashibu mugabo brand name ni Fangas muri rusangi rero no kuvuga yuko benshi rero uza gusanga nk'utu bare twa Fangas bose babanditse ko ngo Fangas umuntu tuntu we twose yageze ni Fangas kandi twarigeze kubivuga tugitangura ko bwa mbere umuse Fangas bumva tangawizi bumva uyu mutobe ukoze muri jenjembe rero no kuvuga ko ivyo nagiye kubibona yuko hariho nk'abantu muri quartier nashobora gusigura ati hariho amaji y'amabungo mu yadandaza ngaho iwanyu boyanwa ngono n'amabungo nayo ngo barimo tangawizi kubera ko bumvise ngo nizo muri Fangas cyangwa tangawizi nico gituma bujya wagiye kubona hagiye kuza ibintu byinshi byanditse ko ngo tangawizi nuko rero nuko hagiye kubura creativity ndibuka ko hariho umuntu yatwara abadandaza yigeze gutanga ikiganiro atubwira ati ikibazo dufite mu Burundi ntidukreya hari ibintu byinshi byo gukora mugabo ntidukreya ati ubu nk'umuntu yofata akiyegeraniza bijya bivu kwibarabara akaza avyegeranya akihorera woza usanga mu minsi iri imbere abandi bose bagiye bakataka bakavyegeranya nuko iki kintu uzurabe kwa abantu bagira abantu bariko barubaka impangu ubu umuntu wese wese urupangu umengo nitegeka ashireko n'akabutiki usanga bose nugukopya iki biro nuko baca barakopya mugabo ntibemange ntibafate amazina yabo batume bagira amazina yabo ntivyari bikuje muri competition ni nkuko twebwe turagira communication yacu nta bintu vya kokira Cedero yari bizamwe oya mugabo iyo babikora uko nyine ntaco bitwaye mugabo bagaca barondera abakora publicité nabo bakabadugiriza izina ry'iwabo byo byiza gusumba mugabo urumva baca binyigeze muri gasanga afite izina ry'iwe mugabo mpaka avuge ngo Fangas kubera iki kubera azi yuko hari icyakozwe mu bijyanye no kumenyekanisha kw'ivyo bya Fangas mugabo abari bazi uburyo wijamwo hobaho amategeko ko kuvuga ati abantu bariko barakora ibi nibi bahanwe bosanga ari ingorane barakoze cyane hanyuma gato y'iki kijanye nuko baba boss usanga bakubaza ngo ko dushizemo miliyoni twereke ingene tuzogaruza no kuvuga uwo muhinga Michel Cole ingene yatubwiye ati ikintu kijanye na marketing kimeze kujya yaduhaye akarorero bajya bubaka igito ca Rusengo urashobora kubaka igito ca Rusengo ugashiramo umuringoti uzana amazi agaca atangura kuza avuga ati ntuzopfa ubonye ingene umusenyi uva kwisima ngo amazi atobore mugabo uje haheze indwi zibiri ukwezi amezi 3 uzosanga amazi ageze mu kuzimu ari no mu gushikira ivyondo kandi amena isima kujya rero ngo niko ibintu bijanye na promotion y'ibintu ibi by'amasponsoro ibi bijanye n'ama marketing bigenda no kuvuga si ibintu usho kubona mugabo n'ibintu bikura kujya kwigiterwa ugasanga byarasagaraye ntiwigera ubona umurindi wavyo w'ingene bikura byumvikane ko atawotinya kubikoreramwo ngo nta buryo abona buzoca buza bwihuse ahubwo buza ari byinshi mu nyuma nawe nagatangara murakoze cyane
turiko turarangiza reka tugaruke hano kumwigisha mu za kaminuza mu bijanye no kumenyekanisha mbega na yahe mayeri yokoreshwa n'ibinyamakuru n'abafise ivyo bakora batandukanye kugira ngo bacishe ubutumwa bwabo mu binyamakuru hama iterambere ribashware. Muvuze amayeri duhava twumva umengano kuzunguruka haguca mu mategeko bahave barondera ingene bazunguruka ahubwo baje kubesha. Nashatse kuvuga strategy mu Kirundi. Strategy ndavyumva mu rurimi rw'igifaransa. Bale nene babikoresha yigeze kubigarukako benshi bagerageza kunyegeza kugira bunguke vyinshi badatanze vyinshi. Iki rero nico kintu gikomeye ahubwo strategy yo gukoresha no guca mu mategeko. No guca mu mategeko tukabanza tukubahiriza mbega n'igiki kirekuwe kumenyekanishwa. Ego. Mu gushika ubu nibaza ko kwisi hose nta muntu arekuriye kugira publicité y'umuti. Kuvuga ngo jewe ngo nyoye umuti wanje ngo uzocukira malaria ngo kwa naka ntuzogukiza. Aho ubugiye kwica igihugu. Rero amategeko aratomoye ndibaza ko gushika ubu amategeko atugenga hano mu Burundi ico twokwita cadre legal. Ego. Hari hibirekuwe gukorerwa publicité hari n'ibindi bitarekuwe hoba kuburushira amategeko ku gihe. Nigihe kirekuwe nigihe kitarekuwe guproteger les droits nkuko Renene yabivuze igikorwa kimaze gukorerwa publicity zina ryamaze kushikirwa rikaba protege kujya ko muri ADB ugiye gusaba societe yawe banza kuraba ko atarindi zina risesha na marke rero yamaze kugira izina kirazira ko arunda yiyitirira waze kuyidanaza atari gwiwe. Ayo mategeko rero yamaze kujaho byoca bituma nababandi bakora ama publicité bamamere batagira ibibazo by'ukurirwa barashwana nabandi te wowe wakoze publicité y'umukeba wanje concurrence. Uyo mukonkira rero ni yaza impapuro zica ziza kurinda kubatandukanya mamere ntiyateza kuja mu bibazo by'ukurinda kuja kugwana ngo banzu nzanira impapuro twategeza kubanza kumenya amategeko ni gihe kirekuwe gukorerwa publicité ni gihe kitarekuwe gukorerwa publicité ngiye kwitura nde. Ego. Hanyuma ku kijanye n'amaradiyo hari ikintu bavuze amaradiyo ateza kuvomerwa n'abantrepreneur. Hanyuma mugabo nayo nyene ntaca twagwa n'abantrepreneur bikangura ahubwo bibagiye na mission yabo yindi kuko la publicité des fois hari igihe ica yinonda lo marché igaca itwara wo mu radio akibagira no guproteger abandi tugenewe amaye meshi. Ego. Ico ni ikintu gikomeye cyane bateza kwiyumvira nkuko mamere yabivuze akira amafaranga ciye mu muco agatagutesha urubwa cyanya datuma isura y'iyo radio yononekara. Amategeko atomogwe kugira ngo ayo maradiyo ntagire ukubukene bugize yakira uburozi. Hano ntanga uburorero nko mu bihugu vya Canada za Ghana muri Afrika na za Mali hari ibihugu byamaze gutera imbere ico bita protection canye guhereza uburyo amaradiyo abanze yigenge akomere ntahave agwa mu mitego yabagira ama publicité. Ego. Radio sanga ivuga iti jewe no guhemba abakozi biranse ahubwo reka rero nceja kwajabirana mamere ati nta ni miliyoni 5 womba muri ico gihe acaja kuvuga ayamuhe kugira ngo arabe ko yoronka na dukenya hoba rero iyo cadre legale ikingira amaradiyo kurondera uburyo canke amategeko yotuma uwo muntu wese ari muri ico gisata niba ari faranga rimwe bica rija gufasha ya maradiyo kugira ntagonzwe canke aganzwe n'abari ku gisata cyo kumenyekanisha bafite uburyo gusumba abandi na bamwe bato nabo nyene bashobore gushikirwa amategeko agatomogwa. Hariho n'ikijanye na n'ingene umuntu yomenyekanisha ikintu kijanye na couverture kumenya ati jewe naka niwe yonshikanira ubutumwa hariya. Urashobora guhura radio ukoresha ukavuga uti ni nyinshi none nza gutora iyihe guhereza rero bantu baba bahinga muri ico gisata kandi bo bakora ubwo buzi bakakorera ivyo vyigwa bakakwereka ati ni washiramwo ubu buryo bwawe aha bizoteba bikunde kubera kujya muntu arazi ingene bikogwa. Ahandi ho twese dusanga tuvuga tuti oya bijya na jeno vyikorera ugasanga wahindutse marketing communication byose canye ya DG hoba rero gutandukanya ibisata bagahereza abahinga bari muri ico gisata kugira ngo umwe wese akore akazi ashinzu. Ni kubera ikimvuze gutyo hari ikintu kijanye na innovation bamye bagarukana umusaba rundi twamenye ko innovation ari intsinzi tuzosha tuvayo. Akarorero notanga ni nk'ikibaya y'agatanganyika ahi Bujumbura muzorabe quartier yose ubiyemo ubu haguma haduga ikintu bita salle de reception. Ariko mu bindi bihugu ugiye usanga imanza zibera mu biyaga canye ku maoseya mu mabato
aho umuntu agatangura agashiraho ubwato bubiri abarundi tukamenya yuko ugenda ugakota isaha imwe mariage yawe ari isaha imwe uhejeje ubundi agacaja isaha imwe uzoca musanga bose batwaye ubwato mu Tanganyika mwo gushika ubutanganyika iragaragara amazi ico dukoreramo kwa gatandatu twese tujagira sport hakuyivyaza umusaruro yibereya iyo innovation rero nta mugwiza atunga arayikorera muri akarero kamwe ntanze ni nkuko kwa ya mazi dusanga turiko turagura 1500 2000 ahandi gutanga amadolari 5 10 kugira ngo iryo cupa ry'amazi none turiko tuyakoze iki ngaha turiko turayasohora iryo tunga Imana yaduhaye twicayeko ataco turiko turarikoza nibaza yuko nakanya keza kwa ya maradiyo ntabeho gusa kugira ngo aje kuvuga ati bomfasha ahubwo nayo nyene nashira habona vya bidandazwa nivyo asoka ku bwinshi nawe azoshika ego reka tugushimire Inosa kuba mwashoboye kutwitaba muri kino kiganiro bibarizwa he gica gusamiriza imonesha kure ubuntu twizera yuko nitwasubira kubatera kamo muzogaruka nta kibazo no kuri ndega Mameri ngira ngo mwoca mufata kanya kugira ngo namwe musezere canke se mugire ico mubwiye bariko barakurikirana ikiganiro bibarizwa he gica gusamiriza imonesha kure ubuntu ntabwo mbashimira bariko barakurikirana kino kiganiro kiriko kiraca kuri ino mbonesha kure ya buntu hanyuma rero akantu nagomba nshiremwo n'akahe n'akantu abakiriya bama batubaza misi yose iyo duhejeje gukora publicité iyo kuri radio canke iyo kuri televiziyo umukiriya akatubaza ati mbega nobicisha ku radio izihe woshobora kumbwira iradio zumvirizwa cyane no kuvuga jewe ndafise novuga amadokima yerekana ingena amaradio yumvirizwa mu misi heze bakakwereka iya mbere iya kabiri iya gatatu iya kane iya gatanu bivanye n'iki bivanye na bimwe vya audiometry baba baragize bakagira ibiharuro nyene novuga byo kugereranya naho wasanga bidafatako neza nagomba sabe igisata kijejwe gukurikirana ibinyamakuru kize kigira kigoro gisohora ibiharuro gisohorere statistique z'amaradio ari mu Burundi amateleviziyo ari mu Burundi anaya nibi binyamakuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi kuko hariho ikibazo ubu biragoye no gukontorora mwarumvise yuko hari nibiko birakora bidakurikije amategeko twagomba dusabe baze badusohorere ibiharuro biri actualize vy'ingene ibinyamakuru bikora ngaha mu Burundi n'urugero rw'ingene bikora hanyuma ivyo bizodufasha igihe turiko turagira gute turiko turarungika amapublicité ku maradiyo atandukanye kuko je ndabizi nk'ubu bambwiye bati ubona twoshira ku maradiyo ayahe iradiyo isota buno nyene ni radio y'igihugu hacaza iradiyo Isanganiro ngiye ruguru haza buntu naza ruguru hakaza humuriza naja muri side hakaza izere oro ubu basamambwira ngo hariho izindi nyinshi ntazo tuzi ntituzi na couverture yazo ingene zimeze ingene imeze hanyuma ico mwigisha ariko aravuga kijanye kumbure no gusanga watayibanga ku mantu zenya ku mamezo usanga abakora ivy'urudandaza kubera iradio ibikeneye uburyo ubu noneho barabitunganije hariho pourcentage amapublicité adategerezwa kurenza ku iradio kuko hariho iradio zifise ico bita ligne editoriale kanaka bavuga bati volume y'amapublicité itegerezwa kugarukira ngaho no kuvuga iyo radio yawe iciza kwigira yica amafaranga gusa ikibagira ico yiyemeje nico gihe baca bayifatira ibihano no kuvuga byose bimeze neza mugabe ijya volume bashiriye mu mere none monitoring irakurikirana ko tuzi ko zabaye nyinshi barazikurikirana nico gituma rero dutegerezwa kuja ku rugero rwo kuzikontorora tukazimenya tukamenya amategeko azigenga bagasohora n'ingene zigenda zisumbasumbana mugabo kira noneho na ya volume abajejwe gucungera itangazamakuru baduhaye amaradiyo ntayishikana na gatoyi kubera iki abanyamitahe bariryamiye ibaze nko gufata imiliyaridi ukazishira mu bintu ugaca wiryamira ngo vyase ngo vyajwenze amaradiyo ari ngaho yoyiha umunwa byose borara babifyese nico gituma vraiment twikebuke nagomba mbere nshimire abantu bashizeho kino kiganiro bakomere kwibanga iki kiganiro kize kirashika kure gishikane ijwi kure kuburyo ibinyamakuru naba bajejwe gucisha ibintu byabo mu binyamakuru bagire gute bakora ivyo bategezwe gukora n'ibinyamakuru ku ruhande rwavyo vyigirire publicité kuko ni radio canke televiziyo itegerezwa kwigirira publicité kugira ivume
hariho amapublicité hariho amaradiyo canke amateleviziyo usanga atahano na hamwe hari pancarte yayo hano publicité nagomba mvunira akagohe abantu bafise ibinyamakuru publicité ya mbere yo kumenya iradiyo ni ukudandaza fréquence uzi ko abanyagihugu batazi fréquence ntuburi radiyo publicité ya mbere ya televiziyo ni ukumenya nimero iriko muri rujya rugero rwa Canal Plus canke rwa Star Times batazi nimero iyo televiziyo ntibaho ni ukuvuga mutegerezwa kugwana fréquence yanyu hose aho umuntu hose ahonyoye fréquence ya buntu ikaguma imenyekana niho usanga ikinyamakuru kimenyekanye hanyuma rero aba nabo bagira ibinyamakuru nako bagira ibiganiro nta kiganiro gitegerezwa guca ku iradiyo kitagira spot d'annonce kirazira kikaziririzwa kandi ndazi nibike bigirirwa ama spot d'annonce urumva ikiganiro kiguye ko nk'imvura ikuvye ukibaza kizana nyehe ntiwateguye abantu ati isaha yindi abagendera ukazutera umugero umuntu yibereye mu cyumba ntuzi ingene ameze niko ibiganiro byinshi bimeze ku maradiyo nibabe bagira ama spot d'annonce ikiganiro kimenyekane kuko iradiyo itegerezwa kubwira nayo publicité y'iradiyo yego nico nashaka kongera ko murakoze cyane reka tubashimire ku kanya mwafashe mukaza mu kiganiro iberizaho cyo kusamiriza imbonesha kure buntu twizera yuko no hanyuma nitwo batumira muzotwitana nejo mu gatondo murakoze cyane reka turangirize kwa Renine Mana ariyo nakabazo kagira kati mbega Renine mujejwe communication mu ruganda Ashibu kubwanyu n'umudandaza muto muto birakwiye ko akoresha publicité kugira ngo amenyekanishe ibikorwa vyiwe kubera twebwe uretse yuko abakiriya bacu tubagira publicité nabo yero bwabo ubundi babikwiriye yuko umuntu nabajya badanaza ubwimegeri kwibarabara yego byari bikwiye yuko ahubwo nabonye niyo byari bishoboka bagirirwa publicité kubera ko mu bisanzwe bijya publicité ni ikintu gihambaye kubera ko niba udandaza bikeye uzogera kuri byinshi kubera publicité nabaye akarero ko ngaha anya byagiye nyene vyasavye ko tubisigura umwanya muremure mugabo rero tuca tugirirwa ibakwe barabitahura buke aho bageze aho bashima harageze mbere no kugwego wanashaka ngaha anya batubwira ngo abatabitahura ngo ibintu ngo vya communication ngo bisata vya communication ngo ntibikene ubunya ngo kubera ko ngo tugeze kugwego ngo vyidandaza nacera baza ati harantu muri mubona havuyeho publicité ya Coca-Cola nshobora kubura pancarte ya Coca-Cola ahantu hose ntarige urumva bayinumye ati ni vyiza ico gihe twarigeze gusa nk'abacitse intege mu communication mu minsi mikeyi y'amastoke yaragarutse bashobora subira tubwira terega murasubira ku kivi nukuvuga rero ubunya nta mwanya uhari wo kuvuga ngo turagira ibiganiro ntitugira ibiganiro turava nga tukaduha ingozi turava nga tukagenda iyo za Rumonge turava nga tukagenda tutagiye kugira marketing tutagiye muri road show ariko tugiye ku radio kubera ko nubwo yatubwiye vya road show ni byiza mugabo burya iki kintu kijanye naco no kuvuga ku radio uza gusanga n'abantu aba muri vente marketing ahantu bagiye bashika bavuga ati murumva ibintu bimeze kuno ngo twaravyumvise ku radio bavuga ati twaravyumvise ku radio no kuvuga unyi gikorwa cha marketing na vente ngaha anya ni livrezo gusa nayo bundi bwo byaravuzwe bashikayo ibintu bizwi ahubwo ico twishuzwa ni nka karero za gusanga nk'abadandaza kumbure yarabihevye cyangwa ugasanga ntazi amakuru aho bigeze ukaza usanga rero abantu kenshi ku radio batwijiza ngo ini wacu ntizirashikaho ini wacu butwara zibuze kubera uhora zirangura nta kiranguro ugasanga aragize nk'ibibazo by'umutahe cyangwa abandi baramubeshe kubera ukuntu byagiye biragwirirana mugabo rero tukaza gusanga nk'abantu bagenda baraca mu masoko bagenda bavuga ngo nibi ni munwe navyo ngo ni fangasi mugabo ugasanga ivyo babahaye si fangasi kubera irya zina urumva no kuvuga ngo bariko baranotora kuri ya publicité twagira no kuvuga rero ikibazo gica kiza nuko amwe cyaza ngo fangasi raboleza ibyo ntavyo twara twumva kera ngo fangasi kubera bya bindi babaha biboreza iki kibazo twara kigize mu ntara ya Makamba turahaguruka ngaha turagenda kuraba ababo mu bubwiriza hariho n'abakirisu bari bahagaritswe mu masengero ngo kwera badandaza fangasi kwera no fangasi tugezeyo baratwakira kuri province mu nyuma rero batubwiye bati twebwe izo tudandaza nizi ico gihe ndibuka ko guverineri yari gade ajavuga ati mbe mwanzaniye ka kantu ganane nawe nyine asengera mu mwayo mashingiro n'umuezebu yatwakiriye ariko arasoma ati erega ahubwo twagomba dusaba imbabazi
ivyo twebwe twumvise ntibikorerwa ibujumbura, ivyo twavuze ntibikorerwa ibujumbura, bikorerwa mu ntuzenya haha musi ya Rukonwe, niho bariko baravuga ko ngo babikorera ati ivyo bintu umuntu abinyoye baca basanga rero urumva ko iyo yumva ko yitwa fungus tea bo baca barahindura bahita ngo ni icyayi, bahindura no kuvuga ko abo bakabaga ati aka nakabakizwa nagafangasi nyene mugo bakubita kwa karahuri kamwe n'ibitenge babitwara hejuru cyane ugasanga rero ni birebire, no kuvuga nivyo rero byagiye nivyo bibazo byagiye biraba ziraboreza ziragize kubera abo bandi ivyo bagiye barazana rero mu nyuma rero mugabo kubera ko ya radio n'ubundi tutayahevye ivyo bibaye duca dusimba tukagira ante tugaca tubisigura. Hariho abigeze ku ibi yari karavuga ari amaradio yigeze kwakira abantu bagiye sinzi ingene byari byagenze bafata abantu bariko barakora bidaciye mu mategeko iyo zacarama kubera byazira nyene n'ubundi abamenyesha bakuru baca baragenda kandi radio inakomeye fangasi bayikora mu binyama vy'ingurube fangasi kini ico gihe hageze n'ahantu abantu bacu muri marketing bagenda mu ntara abatagisipera bakabiriko ko n'amabuye baragarukanye bwa burozi barasuye kini umugabo kumbe ivyo bafashe si fangasi vyitwa irindi zina bikorera mu carama or izine nta izine mu carama hari ya fangasi izine ni imwe ringa muri quartier 10 irumva ko iradio n'ikintu gikomeye no kuvuga ngo no muri communication bavuga yuko ari kigwanisho wa double tranchant uyikoresheje nabi iragushikanayo uyikoresheje nabi irashikayo uyikoresheje neza igushikanayo akamesaje k'imisegonda 10 karashobora kwica ivyo wubatse imyaka ijana yego cyangwa ugasanga akamesaje k'iminota 2 umunota umwe daye karashoboye kukubaka gushika azogera kure. Ego murakoze cyane ngira ngo twoca tubashimira kuba mwashoboye kuduha kano kanya twizera yuko nitwasubira kubakenera mu zo twitanga. Nije ndabashimiye nshimira kandi nabashizeho kino kiganiro ndetse nabazanye icimviro cino mbonesha kure. Murakoze cyane. Kuri micro mwari kumwe na Jewe Horugavye Blaise aho nari kumwe n'abatumire batatu Innocent Irandekura asanzwe yigisha ivyo kumenyekanisha za kaminuza tukaba kumwe kandi na Renine Manariyo asanzwe arongoye communication mu ruganda Ashibu tukaba kumwe kandi na Mameri Manirakiza asanzwe ari umuhinga mu gutegura kuvuga no guhingura ubutumwa bumenyekanisha ibikorwa bitandukanye cyangwa se abafise ibikorwa bakora bitandukanye. Reka tubashimira bashoboye kudukurikirana tunabizeza yuko tuzosubira mu kindi kiganiro bibalizwa higica kusamiriza imonesha kure buntu bagishikirijwe n'igisata cayo cy'ubudandaji no kumenyekanisha. Murakoze cyane.